Risangwa amahoro nshuti mukunzi w'abandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure kugeza ko amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka n'ibihumbi 2023. Perezida Evariste Ndayishimiye arakwije imyaka 3 arongoye igihugu cacu c'u Burundi. Ndamukeje ni kenshi akunze kutubwira ko yasanze igihugu carapfuye, hariho ivyo amaze gutangura guhindura, hariho ivyo yashoboye, hariho ibibi bibandanya, hariho ivyinshi abarundi bamwitezeko. Indwi iza kuri runo rubuga tuzogaruka cane ku vyaranze imyaka 3 hamaze ku butegetsi. Imana ibandanye kumuha ingufu n'ubwenge bwo gutunganyiriza abarundi bose hadacagura. Bagenzi munkurikira kuri runo rubuga, uyu munsi ndakwije imyaka 47 y'amavuko. Jewe ndi mu bantu badahimbaza amasabukuru y'ivuka, ariko uwo munsi ndawukoresha mu kuraba uwo nofasha hari mu ngorane. Uyu munsi nahisemwo umugenzi twiganye yitwa Adolphe Nahimana twatazira Anderson. Anderson namumenye ngeze mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye, twariganye kuva mu mwaka w'11 gushika mu mwaka wa nyuma w'amashure yisumbuye. Mu nyuma yize kaminuza y'u Burundi harangiza mu gisata c'icongereza. Yari umusore akundana cane kandi yakundwa na bose. Yari umuntu atera inkuru cane, yakunda kudutwenza. Mu myaka namubonye sinigeze numva ariko arashwana n'umuntu. Yakunda bose, ntiyagira amacakubiri muri we. Kuva mu mashure yisumbuye yakunda kutubwira icongereza, twarabikunda. Iyi ngwara ya Adolphe Nahimana. Anderson yarangije amashure ariko aca aterwa n'indwara igoye cane yitwa maladie de Parkinson. Abo baba barabonye Papa Yohani Paul wa kabiri ingene yari afise ukuboko kuguma kujugumira niyo yari agwaye. Anderson wacu nawe yatanguye ajugumira ukuboko, none ubu ajugumira umubiri wose. Ni ingwara amaranye imyaka 18 yamwononeye ubuzima rwose. Ubu ni naho nikora hataco yoshobora gukora, kandi yari afise umutwe wuzuye ubwenge. Imyaka 18 iraheze y'ingwara imubangamiye. Buri munsi Anderson hafata imiti izimvye cane. Kuri uyu munsi w'isabukuru yanje ndipfuza ko abakunzi banje mwese mwomfasha tukagira ico dutereye Adolphe Nahimana. Ntibisaba vyinshi, umwe wese amumpere agafanta canke akayeri kamwe. Nivyaja hamwe biraza kugwira, kumbure dusange tumuguriye nk'imiti y'umwaka wose. Twomuterera gute rero? Adolphe Nahimana akoresha inimero 62667469, haba kuri WhatsApp canke kuri Lumikashi akoresha iyo nyene kandi yanditswe ku izina ryiwe. Abakeneye kumuvugisha kuri WhatsApp mwobanza mukamwandikira kugira yitegure, hari aho bimusaba kunywa akanini kugira amere neza hashobore kuvuga neza. Kuba atari mu Burundi iyo nomero yiwe ihinduka ubusa 257262667 bibagoye mushobora kunyandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 ukaba wumva wari gushima gusangira isabukuru nanje, ukaba usanzwe ushima ibikorwa nkora, mfasha uyu munsi duhezagire Adolphe Nahimana tweho twita Anderson. Ushobora kandi kubikora kubera umutima w'impuhwe n'urukundo gusa. Burya ngo impuhwe tugirira abandi nizo natwe tugirirwa, ngo nta ciza na kimwe kitishurwa. Murakoze bagenzi. Ni Pacifique Ninahazwe. Nayo mu bindi kandi Agathon aribaza icaha muri seneri boba bakoze kugira bahagarikwe gukora ivy'imfatakibanza ibikorwa vya politike. Umukuru w'umugambwe seneri yababajwe n'ingingo y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwafashe yo kuba burahagaritse ivy'imfatakibanza ibikorwa vy'uwo mugambwe. Agathon akibaza icaha umugambwe seneri woba wakoze umuntu aravye uko amategeko y'igihugu ameze kubijanye n'uko imigambwe ikora ibikorwa vyayo mu gihugu. Mu kiganiro yagiranye n'abagenzi bacu ba radiyo n'imbonesha kuri Isanganiro kuri ubu wa kabiri, Agathon yagize ati twaramwandikiye, ubwo nyene n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu tumusobanurira uko ibintu vyifashe, haguma kuri rya jambo. Ahubwo ubu naho hagaca arenza n'urugero ngo ibikorwa vy'umugambwe seneri vyose arabihagaritse, mu gihe umugambwe atacaha na kimwe wakoze uravye amategeko y'igihugu. Mu rwandiko rwashizwe ahabona kuri ubu wa kabiri Ruheshi 2023 n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu,
iterambere rusange n'umutekano, aho bavuga ko inzego nshasha z'umugambwe n'inama yatunganijwe n'uwo mugambwe itisunze amategeko agenga uyo mugambwe. Ubwo bushikiranganji bukaba bwaciye buba burahagaritse ibikorwa vyose bitunganijwe n'izo nzego, ariko bukamenyesha ubwo bushikiranganji ko amanama yo gutorera umuti ibibazo biri muri uwo mugambwe zirekuwe mu gihe zasabiwe uruhusha zikaruronka. Tubamenyeshe ko umugambwe CNL hamaze igihe hari ukutumvikana mu burongozi bw'uwo mugambwe, aho uruhande rumwe rutakicemera uburongozi bwa Agathon Rwasa, bakaba bamwagiriza guhonyanga amategeko y'uwo mugambwe imbonankubone. Urundi ruhande narwo rurimwo Agathon Rwasa rwagiriza uwo murwi wa mbere kuba uriko ukoreshwa n'ubutegetsi mu ntumbero yo gucamwo ibice uwo mugambwe kugira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 n'ayazokwirikira uwo mugambwe ntuzobe ugifise nyinshi zo guhiganirwa ayo matora. Nayo mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko perezida wa Kenya William Ruto hasaba bagenzi be b'Afrika gutera intambwe mw'ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo guheba gukoresha idolari rya Amerika mu bucuruzi. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto hasaba bagenzi we bo ku mugabane wa Afurika gutera intambwe ikomeye igana mu bijanye no guheba gukoresha idolari rya Amerika, maze hagakoreshwa ifaranga ryo ku mugabane wa Afurika mu vy'ubudandaji no kugura ibidandazwa. Perezida Ruto yabitangaje mu mpera z'ukwezi kwa Rusama uyu mwaka, aho yari mu nama ikomeye yahuje abikorera ivyabo muri Afurika. Iyo nama ikaba yari ihagaze mw'ishirwa mu ngiro ry'umugambi w'isoko rusangi nyafurika. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru The East African co mu gihugu ca Kenya, William Ruto yahanuye bagenzi be bo ku mugabane wa Afurika kwihutira gushiraho amabanki makuru n'ay'ubudandaji kugira ahamvye umugambi w'Ibanki Nyafurika Afreximbank uzofasha ivyo gushiraho ifaranga rya Afurika hatari idolari, aho iryo faranga rizofasha ibijanye no kugura, kudandaza, maze hakarihwa hakoreshejwe iryo faranga rizoba rikoreshwa muri Afurika yose. Perezida William Ruto yagize atya: hariho ukwipfuza aho abadandaza bacu bashobora kuja hamwe bakishingira ifaranga bazohora bakoresha, ariko reka ico tukirekere Afreximbank kuko niyo izohora ifasha mu bijanye n'amahera azokoreshwa mu kuriha canke kugura ibidandazwa. Ntituzoba tugikeneye idolari rya Amerika ico gihe. Turekere Afreximbank ku bijanye n'amafaranga azoza akoreshwa. Uwarongoye igihugu ca Kenya akababazwa cane n'igihuhusi kimaze igihe kw'isi c'ikena ry'idolari rya Amerika, aho n'abarwizatunga bo muri Afurika bakozweko cane ku buryo basabwa kuvunja amafaranga yabo mu madolari kugira bashobore guhanahana ibidandazwa, naho haba haca ikirere kinini hagati yabo.